Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi nizera ko muguwe neza mwaramutse amahoro ku munsi wa Mungu mwiza kuri mwese aho muherereye mu mfuruka zine zigize isi. Ndizera neza kandi ndahamya ko mwese mumeze neza. Naje ubwanje ndahimbawe kandi kubona uno munsi nongeye kugaruka imbere y'imbonesha kure yanyu Fleury Podcast TV kugira dushobore kuyaga tongere turabire hamwe dusesangura ibi na biriya ibivugwa ku gihugu cyane cyane cy'u Burundi eka mu karere ka Yase muri Afrika n'isi nzima nkuko byaba bisanzwe tudahengeshanya duharanira kwambika iteka igihugu cacu ciza cy'u Burundi catwibarutse kanatsinda ngo ka umugani uno munsi mbanze ndawihoza. Hari amajambo menshi y'ibinyoma ariko arakwiragizwa novuga nka strategie shasha Pacifique nabo bari kumwe eka abicishije ku rubuga rw'iyo rwa FOCODE nkuko bama bakora buri gihe ivyo bita space canke zoom canke rencontre aho yakoze ikiganiro kimara amasaha arenga 2 ari kumwe n'abaopoza bamwe bita ngo nabatavuga rumwe na leta akaba yari ari kumwe nabe abandi biyita ngo na société civile amwe jewe n'abandi batahuye n'abandi barundi bacuranutse batahuye ko atari société civile ahubwo ari société de guerre ahubwo ari ama société ya créer nka bombe retardement kugira agire ukungene harabika igihugu yongere agire ishusho ritameze neza. Jese nkita ama société civile ndayita ibigo vy'ibinyamakuru canke vy'ibitangaza makuru. Mbega mwarabonye société civile zikora ruko zigiye muri space. Mwarabonye société civile zivuga ari uko zihuye na Pacifique nini nahatwe. Mbega mwarabonye société civile zironka ijambo ari uko zigize iki zoom ari uko zihuye na Pacifique nini nahatwe. Warabonye société civile zitagira n'igisata ca communication. Mwarabonye société civile zitagira n'amaraport trimestriel hebdomadaire canke semestriel canke annuel kugatwe kamwe uzosanga iyo banditse ibintu bavuga ati ngo urunani ngo rw'ama société civile ngo ashika ngo 200 canke arenga ngo twanditse twiyamiriza ibi nibi. Mbega izo société civile zikorera misi yose muri coalition? Ico ni entre guillemets. Reka tuze no ku majambo ariko arakwiragizwa yavuzwe cyane muri ico kiganiro aho bavuga FDLR ko bakorana n'igihugu cy'u Burundi. FDLR atankeka bashoye kuba harimo ngo n'abarundi n'ibinyoma byinshi cyane bagiye barafundafundikana bigaragara nkuko bakoze ico kiganiro basa nuko babatumwe na leta y'u Rwanda bo batumwe na FBR inkotanyi kuko uravye nta nyungu nimwe y'igihugu cy'u Burundi bariko baravugamwe. Ni kiganiro camaze amasaha arenga 2 aho abo bantu bose nadondagwe izo société civile Pacifique abaopoza w'igihugu n'abandi benshi bari bakoranye baje kuvuganira igihugu cy'u Rwanda baje kuvuga ati ngo nimuze turabukungene twokingira igihugu cy'u Rwanda ngo ntigitegwe ngo na FDLR ngo iciye mu gihugu cy'u Burundi. What a shame. Nta soni mwumva murakomeje koko abanyarwanda bavuga ati ngo murakamejeje ni ibintu biteye isoni ni ibintu vyimbwa kuko ivyo si ibintu byokora abagabo ni ibintu bikora abantu bibwa abantu bazimiye abantu bibihura mutwe kugeraho mukora space muvuga ati ngo tuje kuvuganira u Rwanda ngo kuko ngo Burundi ngo bugomba gutera u Rwanda ngo buciye ngo muri FDLR. Reka mbanza n'ngwenge gatoya. Ijambo Pacifique rero yahindukije ni jambo mukuru w'igihugu yavuze ubushize ariko aratanga ikiganiro ku kinyamakuru mpuzamakungu. Ayo majambo twese twarayumvise. Pacifique avuga Pacifique we yabihindukije kuno gukurikira ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko M23 AFC M23 RDF ngo niyafata Uvira nibafata Uvira nawe azoca atera u Rwanda azoca atera Kigali ngo aciye mu Kirundo. Tudahendanye nk'abakurikirana makuru y'igihugu cy'u Burundi na yareka aravugwa mu karere ka Yase. Umukuru w'igihugu yavuze ngo nibafata Uvira ngo azoca afata ngo atere ngo u Rwanda aciye mu Kirundo. Ndibaza ko ataruko yavuze. Pacifique kugira muvuge ngo nimuvuge ngo niko ndamubeshera ijwi giwe ngire. Menya ko azoji Burundi numva ata wo bikekeranya ko abatari bake muri bo uzosanga bagiye mu Burundi. Hari n'amajambo Evariste Ndayishimiye wenyene yanavuze mu misi yahera ateye amakenga kuko yagize ati hamwe
Uvira yofatwa. Rirya jambo abantu ntibari hagaze ko cyane ngo bagige, yaragize ati bishitse Uvira igafatwa, nta nkeka natwe tuzoca dutera u Rwanda duciye mu Kirundo. Pacifique we. Okay, ivya Pacifique murahejeje kuvyumva. Reka twumvirize uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze kuri uwo munsi igihe yari mu kiganiro, uko yavuze twumve ko ari uko nyene Pacifique abivuze. Kuko umukuru w'igihugu yarafise ukungene yavuze. Nerageje kwibuka ukungene yo barabivuze. Yavuze ati nimwashima gutera Bujumbura muciye mu Buvira canke muciye muri Kongo, natwe tuzoshima Kigali duciye mu Kirundo. Mugabo Pacifique bwa bwenge bwabo bumwe bakoresha ka kenge ntuze mu Burundi ca kenge yama yavuze, kamwe bakoresha muri 2015 kagakubita squatter, ngo umukuru w'igihugu yavuze ati ngo AFC M23 RDF ni afata Uvira, ubwo nyene igisirikare c'u Burundi ngo kizoca gitera mu Rwanda. Reka twumvirize ukungena umukuru w'igihugu yabishikirije. Niba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo, natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Umukuru w'igihugu yavuze ukugukurikira. Ndibaza ko mwese muhejeje kuvyiyumvira. Rero ibintu byo guhimba amajambo bahindukiza, bacuranura, bacurika kugira gusa ofete intandaro yabo. Nico gituma je nababwiye ati ifo ko duhaguruka tukavuganira igihugu c'u Burundi. Ifo ko duhaguruka tugasesangura tukereka abarundi koko bariko barakurikira ba Pacifique nini nahazwe, bariko barakurikira ko kagwi bakreye kuva 2015, ekabaga haraka ako bakreye avant 2015, kuva CNDD-FDD ifata ubutegetsi 2005, batanguye kwiyungayunga bagenda, mwarabibonye bagenda baranka ivyavuye mu matora muri 2010, baranka ivyavuye mu matora muri 2015, baragira na manifestation ariyo migumuko kuko harimo kwica no gukora ibara no gusesa amaraso, hanyuma birangira buriye indege baciye ku bibuga vy'indege bafise amaviza n'amapasiporo, ariko gushika no munsi biyita ngo ni impunzi za politique. Jewe narahunze, sinzi ko umuntu ahunga akoresheje indege, mugabo byose byo ngomba kugarukako, ngomba kuza kuri ibi bintu byo gufunyafunya igihugu c'u Burundi, byo kugituka, byo kugicafuza kugira ngo bananize basabote. Sabotage burya ku gihugu benshi biyumvira ngo ni sabotage économique gusa. Mbe urazi ko hari ikintu bita puissance douce, amajambo tutujambo katuvuga tukakwira tukamaturi refre tukaba repetitive, ugasanga naho umwana uvuze ngo ngo none ngo Pacifique ntiyagize ngo sinumvise bavuga ngo kunuku ngo CNDD-FDD ngikora ibi nibi canke ngo Leta hariko ibi nibi, ugasanga abana baramaze kumemoriza ibinyoma. Nico gituma twahagurutse kugira basi mu binyoma 90 bazovuga tuzogwane n'ibinyoma 60 canke 70 tubisesangure tubirabire hamwe, akazotoroka gatoroke, mugabo intagondwa zamaho, abazokumva bazokumva, abatazokumva nabo shauri yabo. Ndizera ko muhejeje kuyumvira ikinyoma Pacifique yavuze muri space, aho hari abaopoza barenga bangahe, hari amasosiyete civile arenga ngahe, harimo n'abasesanguzi n'abandi baharanira ivyicaro vya politike, ariko binyegeje mu migongo y'abaharanira ubumwe n'agateka no gukunda igihugu. Rero Pacifique yongeye abandanya avuga ati ngo kuba bavuze ngo Uvira ngo niyafatwa ngo bazoca batera u Rwanda, ngo bashatse kuvuga ko ngo Uvira irimo aba FDLR. Rero ngoma ikintu ngoma ntebe ko gatoyi, reka manza mvuge kwanze jambo Pacifique uko yarishikirije. Pacifique yashikirije avuga ati ngo bisigura ko ngo kubera FDLR iri mu Buvira, ngo rero ngo AFC M23 RDF ngo nibafata Uvira, ngo bisigura ko FDLR izocibura hiba ngo ice yimukira mu gihugu c'u Burundi, ngo ice mu Burundi, ngo ice mu Kirundo, ngo ice genda gutera ngo Rwanda. Ariko ageze aho agira ati mufata Uvira dutere Kigali, bisigura ko abazova Uvira azoca bahinzira bakaja gutera u Rwanda. Umvirije uko ibintu ngahe beje kuvugwa byose. Ibi binyoma sinumva ko haro n'umwana muri maternelle, apana na maternelle, sinumva ko haro n'umwana wo muri kindergarten, hamwe bacungira abana, hahandi umuntu atagira abakozi bo mu nzu atwara umwana akavuga ati umwana be muramundabira, be muramugirira ama apprentissage, be muramwigisha utuntu duke two mu buzima kugira beho. Sinumva ko umwana ari muri ugo rugero bino bintu yovyumva kandi akabimira akabidigera akavyemera.
ati bimeze gute? FDLR iravugwa ku bwanje. FDLR n'umuyaga. FDLR igihugu cy'u Rwanda conyene baracibwiriye oni nibindi bisata canke na za Union Africaine n'abandi bajejwe ivy'agateka kazi na muntu n'abajejwe kumburengira ivy'intambara mwisi baravuze ati hagarika kuguma mukerera inzira karengane, hagarika kuguma mwica abo bana, hagarika kuguma musambanya abo izo nkumi utwo twana duto, hagarika muguma mwica abo bavyeyi mubica rubozo mubakata ibihimba n'ibindi bitandukanye, hagarika kugenda musanga abantu mu mirima. Muheruka kubona raporo ya ONU na raporo ya Human Rights Watch imwe haranira agateka kazi na muntu ku rwego mpuzamakungu bavuga ko AFC M23 RDF baheruka kwica inzirakarengane 140 basanze mu mirima. Ivyo navyo urumva ko ari ikintu giteye isoni ku bantu bavuga ko bagiye muri Kongo guharanira agateka kazi na muntu. Sinumva ukungene mwogenda guharanira agateka kazi na muntu mukica kandi gateka kazi na muntu. Mugabo biratahuritse kuko bo bivugiye neza mu ndome nkuru bavuga ati twebwe tugiye muri Kongo kugwanira ikiremwa tutsi kiriko kirahohoterwa, surtout ikiremwa tutsi kivuga ikinyarwanda. Niyo mission ya M23, niyo mission ya RDF. Rero bisigura ko ico kindi kiremwa kiriyo atari kiremwa bo bafyeta gusa nkuko nabwejeri yama yabivuze nibitungwa. Kuko sinumva kungene nubu ndabisubiyemo, sinzi kungene numva mwohaguruka mu gihugu cy'u Rwanda mugiye guharanira agateka kazi na muntu, mugiye kugwanira abantu bariko baricwa ngo bahoga ubusa, bicwa na leta ya Kongo, ngo bicwa n'abama sinzi n'abamayi ngo na FDLR n'ibindi vyinshi. Mugabo mwe mwashikayo namwe mukica abandi mugaca mwivugisha ngo twarananiwe ngo kurobanura ngo twe tugiye ngo twabonye ngo araba FDLR ngo tuca turabake kagura. Bajya abantu ndabibutse ko batishwe n'amasasu, ntibarashwe. Bajya abantu barakubiswe imipanga, abandi bakoreshana bwabo ushoka bagendana ngaha abasoda ba RDF muhora mububona mu myambaro yo bambaye. Rero nico gituma ari ibintu biteye isoni, ari ibintu byo kwamagana, ari ibintu byo kugwanya, ari ibintu byo guhaguruka abarundi n'abanyarwanda eka n'abakongomani aho muherereye hose sinzima n'abandi bose mwoba mukomoka mu yandi moko canke mu bindi bihugu mwumva runo rurimi ndiko ndakoresha, muhaguruke mugwanye mwamagane, mutanga amaraporo abayafise, mutanga amafoto, mutanga ivyemeza, tuvire hasi rimwe tugwanye iryo yica rubozo uko kwica inzira karengane mu gihugu kibanyi ca Kongo. Nimba vy'ukuri bafise ivyo bagiye guharanira kandi bakaba bavuga ukuri, nibagwane, nibareke kuguma baja mu bana batora abana bato babakura mu mashuri bagenda kubasambanya. Ndavuga abana b'abakobwa, nibareke gufata abana b'abahungu babatwara mu gisirikare ku nguvu, babagira abana b'intambara ba Kadogo n'abandi ata consentiment yabihabaye. Ni bamwe bashika kuri front bakabacucuma, warusanga ngo M23 ngo hapfuye abantu 100, kumbe hifirinzo y'abatwaye ku ntambara bobo bari Kigali bariko barakomanda gusa. Rero reka ngaruke kuri iki kintu bavuga ati ngo FDLR ngo bafashe Uvira ngo izocica ngo Bujumbura ngo igende gutera u Rwanda. Aya majambo abiri aratandukanye. Umukuru w'igihugu yavuze ati nimwashima Bujumbura muciye muri Kongo muri aka gace kose ka Uvira, natwe tuzoshima Kigali duciye mu Kirundo. Ntiyavuze ko ari FDLR azohinzira ngo igende gutera. Yavuze mu ncamake mukazotera Burundi, natwe tuzotera, mukazotera Bujumbura natwe tuzotera Kigali, mukazotera Burundi tuzotera u Rwanda. Niturabana tuzokwemera gupfa ngo muducucume kandi dufise ibikoresho kandi dushoboye kandi turi magabo kandi twama twiteguye. Mu ncamake ngerageje kurezima bisa nkuko kuko nivyo yanavugiye kuko nivyo yanavugiye no mu Kirundo kiriya gihe. Rero iyo bako baravuga ngo FDLR ngo izocica mu Burundi ngende ni binyoma no kwambika ibara kenshi. Reka ngaruka igituma FDLR na leta y'u Burundi babinwanisha kubw'uruhande rw'u Rwanda. FDLR ni izina muhutu, FDLR ni izina muhutu bisigura ku ntwaro ya Habyarimana ngo baricaye barategura ukungene bacucuma ubwoko bumwe bw'abatutsi, ariho baguma baririmba ngo harabaye genocide ikozwe nka FDLR. Tugaca tuza mu Burundi. Mu Burundi ubu tuvugana intwaro ihari ni majoritairement hutu. Intwaro ihari ni majoritairement hutu, kuko no mu Burundi no mu Rwanda ugiye no kugira amaraporo ya rusansuma
85% Hutu, 14% Tutsi, 1% Twa. Rero baca bavuga ati ko rero intwaro iri Burundi ari majoritairement Hutu, reka tubashushanye na FDLR tubambika ibara tuvuga ati FDLR muri aka karere ntiyogenda muri Kenya isondeniro ni majoritairement Tutsi, ntibogenda mu Buganda kwa Museveni majoritairement Tutsi, ntibogenda muri Sudani murabazi nabo nyene ko nabanirotike kwa kundi nyene baca bararaba igihugu ngaha mu karere ka EAC kiri hagufi coroshe baca bavuga no Burundi. Nico gituma mu busesanguzi canke mu binyoma bako barapanga bapapira indirimbo yose bashira imbere bavuga ati FDLR, M23, RDF, AFC izo nkora bara ivyo binwa amaraso nibafata Uvira ngo bazoca bagira iki FDLR ngo izoca ihungira mu gihugu c'u Burundi kuko hoho vyoroshe ngo kuko hoho bashusha kuko hoho ngo mwibuke baradendekiranya bakavuga ibintu wumva ko bidapanze ari ibintu vyo kumeneka umutwe ari ibintu vyo kubura decent ari ibintu vyo kubura akanovera ko mu vyo bavuga ari ibintu vyo kwerekana ko baturubuye bapafye bapanitse bariko bameze nk'abana batoratora ivyuma mu mayarara abashize kisumaku bajya abana batora ivyuma mu mayarara bashira kisumaku bakagenda baracumita kijya giti aho babonye hose aho biketse hagiye kagasumari hagiye kakaburo bagiciye ahantu bakorera amakinga baciye ahantu bakorera amamoto baciye ahantu bakorera imiduga batomboye baca batomboresha kijya cuma bakagenda baracishamwo imisumari canke utwuma tugiye ko twose bagaca bakura ko bagaca bashira mwigunira bakavyita vyose ivyuma. Niyo strategie rero abaopoza niyo strategie ba Pacifique ba Alex mvuga noneho musanzwe muzi mpemu bahema niyo ndiko ndabavuga muca mwumva bo niko ndavuga niyo strategie basanzwe bakoresha rero yo gutomboza barabi karata yorya nta karata bafise nta ruvugira ubu basigaranye ivyo bavuze byose twasutsemo uruho rw'amazi ivyo bavuze byose twagiye barazana ubusesanguzi bwabo tukazana ubw'iwacu barabuze aho bafatira barabuze aho batoborera ubu bareko baracacisha. Rero igituma bakoze ga space muri no minsi batumwe n'igihugu c'u Rwanda kugira u Rwanda rugume ruronka raporo ruvuga ati he n'abapoza b'u Burundi barabona ko leta y'u Burundi korana na FDLR barabona ko leta y'u Burundi yoha indaro FDLR dufise susiko umva bashaka FDLR iguma ari nzima iguma ari histoire iguma ari icitwazo ku gihugu c'u Rwanda ndabisigura reka ndabisiguwe u Rwanda indirimbo ruririmba ikintu cyose rushira imbere igihugu c'u Rwanda ikintu cyose rushira imbere ni FDLR mubwiye abanyarwanda bimeze gute FDLR u Rwanda ruri muri insécurité FDLR mugabo bababatsa hari abanyamesha makuru bigeze kubaza Olivier Nduhungirehe arabora icavuga bamubajije ko mugomba mvuga FDLR mwotubwira muri no myaka muvuye muri 2025 musubira inyuma mwotubwira aho FDLR heruka guterera mu Rwanda mwotubwira intambara igisirikare cy'u Rwanda RDF eruka kurasana neza vyenyuje niyo FDLR mugoma muvuga Olivier Nduhungirehe yagumye bacamubwira ati ivyo rero turatahura katari ivyo ari citwaza rero bariko baraplanifya ko hamwe bogira amahigwe mugabo amahigwe ntayo bafise je vous rassure ijana kwijana jewe ndiko ndabivuga Fleury le Patriote muzoce mumfata mu mbohe muzoce mundabisuye muzoce mufata mu mbohe hamwe AFC M23 RDF bofata Uvira mpiri ndabisubiyemo muzoce mufata mu mbohe hamwe AFC M23 RDF yofata Uvira mpiri rero ikicizere bako bariha nikibaho mugabo reka dukoresha ibyo bita fausse exposition kuko twaranavyize ku ishuri barasipoza ko bafise iyo fausse exposition ko hamwe ngo RDF AFC M23 bofata Uvira ngo FDLR yo cihungira mu gihugu c'u Burundi muko tukagaruka ku bibazo babajijwe gushika nuno munsi badatorera inyishu barabajijwe FDLR mbari yo muko muragwanya muri Kongo kugira du simplifie tureke kuri guharaseseka amaraso y'abanye Kongo inzira karengane ibihugu akarere kononekara kajamwo ibihugu biteranwa n'ibintu vya FDLR ni mutubwire neza na neza muvise amasatelite muvise za Amerika muvise n'abafaransa n'ibindi bihugu bikorera bafasha koresha satellite noneho tureke satellite za Amerika u Rwanda ruvuga ngo rufise satellite nibakoresha ya satellite yabo barokarize amakambi ya FDLR ahari hama baya bombarde mbe yo FDLR ku Rwanda rufise igisirikare gikomeye ciyemera gipanze kandi kidasamburwa ngo gishoboye gutera igihugu c'u Burundi ngo mukanya gato ndavuga amajambo bakoresha none ni gute umugwi
nabonye ni n'ibindi bintu n'ibindi menyesha makuru n'abandi basesangutsi bavuga FDLR nta ihari nimba bo bahari bo barabatama afise imyaka 70-80 bacitse intege kandi naho bo babenshi ntibo bava ku majana 5 gushaka ku majana 8 nta n'igihumbi bashika none ko kagwi kabo bantu mu myaka 30 u Rwanda rumaze muri Kongo barananiwe kubaheza barananiwe kubanotsa bisigura ko nivyo muko muravuga ngo RDF ngirakomeye ngiragize ibireke nta bukomere na ubwo bukomere buri hehe muranirwa gufata ibizehe abantu ngo mufutanganye histoire here abazungu rero barabahinyuye baramaze kubona ko icitwazo canyu ari FDR rero nimureke kwirirwa murambika ibara igihugu c'u Burundi ngo igihugu c'u Burundi ngo kizokorana ngo kizohangwa inzira ngo gitere FDLR yananiwe gutera ifata igihugu c'u Rwanda iri hagufi ngaho ku mipaka aho bariko baragwanira ubu aho hagufi ya Rubavu aho hagufi ya Gisenyi hehe kugira bace binjira ubu kandi murazi ko hariho na n'inkotanyi ariho zari zikambitse n'igihe bagira vy'amasesero baja kuganira muri Tanzania Arusha niho bari za Gisenyi Rubavu none FDLR mazi iyo myaka yose yarananiwe gutera Kigali izocitera ku munsi umwe ngo bimutse ngo bavuye urufata urugendo rwo kuva mu Buvira uce mu Burundi ugere mu Kirundo ngo ucotera Kigali ucotera u Rwanda nimubona ko ari ibinyoma none ko ari ibintu by'ibipapirano rero nimureke kwirirwa murata umwanya mucafuza igihugu c'u Burundi kuko abarundi barakanuye kwambika ibara igihugu c'u Burundi ntaho bizobashikana igihugu c'u Burundi izi nguvu uko murafata muze mugicafuza naho Sende David Dochivuga ati reka tubacishirizemwo ndiko navuga nkoresheje imvugo yoroshe reka tubacishirizemwo mutware mwibaza ko izi nguvu mukoresha mu gucafuza igihugu c'u Burundi mufise izindi nguvu mwokoresha mwebwe nyene mwe ba Pacifique mufise izindi nguvu mwokoresha kugira mucetse kugira mufutanganye ibintu byose mwavuze mu maraporo yawe kugira mufutanganye ibintu byose mwatanze mu maraporo ya muri Union Européenne kugira mufutanganye ibintu byose by'ibinyoma mwandikiye Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wawe kugira mufutanganye ibintu byose mwubatse muri kano karere ka EAC kugira mufutanganye ibintu byose mwubatse mu mitima y'abarundi mwacuritse bamwe mugabo hari abarundi bacuranutse bamaze gutahura bose bavuga ati twe Pacifique twaramenye imvugo yiwe Chimamanda twaramenye icagamije twarabonye Alexis Nduhije twarabonye ba Antoine Kaburahe twarabonye ba Innocent Muhozi twarabonye Renod Butari twarabonye twarabonye aho abarundi twari dusinziriye ubu twarikanguye ivyo ari ibintu byo kwishimira kandi abarundi ndabakengurukire cyane kubona harabaye ikanguro harabaye guhaguruka surtout la jeunesse kuko uburundi bwejo nurunganwe uburundi bwejo nugwaruka kubona ugwaruka gwarahagurutse rwatahura ko ruriko rakinishwa ruriko rurononerwa kazoza n'ivyo bitama Oreshe mvugo Chimamanda yavuze ngo ivyo bitama vyashaje biri mu gufa vyigwariye amadiabete n'izindi ngwara imigera n'ibindi ntadondaguye biriko birahendo gwaruka ngo gende murase ngo gende mu giruku ngo tuzotera igihugu c'u Burundi abo bose babivuga barazi ko bidashoboka mugo bacabwira abajene bagifise kazoza bataranarongora bakeneye kwibona bavyaye agahungu canka agakobwa bakeneye kubona mu miryango yabo bameze neza ba mama babo canka abavyeyi babo bavuga ati dufise abuzukuru ukazawumva ngo genda kuri ligne d'offre ngo tuzorungika amadolari noneho umunyeni teka umunyabanga mukuru w'umugambwe Sende David aheruka kubabwira yabivuze ejo mu kiganiro ibuye yababwiye ati nimureke kuba muhendo gwaruka nimuze mwariyanditse ku rutonda amazina ubu turayazi turabazi twarabonye abiyongereye ku basi b'igihugu nimuze muje imbere ku murongo w'imbere murase hama mumere nka twebwe je nibazaje ahantu nako ndakurikirana kiya kiganiro cha Reveriye ndikuriyo hajya ahantu yavuze ati ngo mumere nka twebwe Nibuke ko Reveriye akunda kubivuga no umengo yarabivuze kafise bamurasha incuri 9 hamwe avuga ati je ndapfuye ngo mugabo sinzi kwene bagenzi bamubwiye ati uracari muzima nawe nyene agize nkuko yumva aracari muzima aca babwira ati iyi ngendo je ntambuka iyi ngendi imwe ntuzeye ryari yasubiramwo muri somene de la diaspora yavuze ati iyi ngendo ntimwibaze ngo je niko navutse ntimwibaze ngo namafyeri iyi ngendo nayironse kubwo guhabuza igihugu c'u Burundi kubwo guhabuza amahoro umutekano ubu abarundi tubayemwo twidegemvya abarundi tubayemwo dusasagaye ijya niyo mvugo yababwiye ati nibaze nabo kuri ligne d'offre nabo babanze babone
babanza yacucumwe kwanza kwitwa izo mu maguru bajya kwanza ntunabica ubarasa ahantu nabo nyene bagira handicap idasanzwe hange bagira mu bupusipusi hange baguma bameze hange bavuga ati bwa bundi ibintu by'intambara canke urusasu ruryoshe nkuko nico yarashatse kubabwira yavuga ati ni murazoza kuri ligne de front namwe mumere nka twebwe mubanze mwumve buno buryohe mwumve ico twabajyanye mu kuja guhabuza igihugu ivy'intambara turabizi twese abayene gihugu ni ibintu bigoye ni ibintu bihombesha igihugu bisubiza igihugu imbere bisubiza igihugu inyuma kuko nta umwanya wo gutera imbere ubuhari leta yose igisirikara abasoda imitwe yose biri kuvuga ati tugende kugwanya ikirobere ariko ivyo bintu turashima ko bitazosubira kuba nta nahamwe bizotoborera nta murundi numwe ari ready kwifadikanya na izo nkozi z'ikibi n'ivyo binwa amaraso ngo bariko baraza gutera igihugu c'u Burundi ico ni kintu citeka cyane hama kuba FDNB igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo aho kiri hose nta muntu numwe arababwira ngo objectif ngo yagiye ngo niyo kuja kwiyungana FDLR canke ivyo bindi muguma mu papagurika meruka umuvugizi w'igisirikare yarabahaye umuco n'izindi ndongozi zarababwiye misiyo bariko ni ya yindi nyene ivyo mubesha ngo bavuyeyo ivyo mubesha ngo bacucumwe ivyo mubesha ngo bagize ivyo byose mudendekeranya kugira muci imitima barundi muci imitima abavyeyi bafise abana babo mu gisirikare muteranye igisirikare mu gicemwo imico ko mwamaze kubona igisirikare canywanye muteranye abarundi ko mwabonye atayindi nzira mufise kuko inzira y'urusasu ntikunda uwo musigaranye inzira y'amajambo n'inzira y'amajambo twarahagurutse kuko ururimi ni kigwanisho ca mbere n'ijambo ry'Imana muri Bibiliya gitinyitse ururimi rurarema mwibuke ko vyose vyakozwe mu majambo ururimi ruvumye ururimi ruravumurura ururimi rurahezagira ururimi ruratura ururimi rukora ibintu byinshi Bibiliya ivuga ngo nakagingo gatoyi mugabo ka kimbeya z'umuriro nakagingo gatoyi gashoboye guturira nakagingo gatoyi gashoboye guteranya nakagingo gatoyi umwanya muto gashoboye gutera amarira nakagingo gatoyi gashoboye gukora ibintu twese tutari twiteze rero ururimi ubu ba Pacifique niko basigaranye ariko nta mwanya naho nyene basigaranye muri ko muri expira kwanza je kubganje mwaramaze ku expira kuko nta kintu nakimwe umuvuga ngo kirotante mu matwi y'abene gihugu abantu bari kumwe na mwebwe nabo nyene tuba twita ngo nabagore banyu mugo je ndibaza ko haro na bamwe bafise abadamu n'abana bavuga ati iyi nzira muri ko muracamwo iyi procedure mwafashe iyi nzira siyo iyi nzira ntishika ni murondera inzira y'amahoro ni murondere inzira y'ibiyago sino ibintu muko muradendekeranya ngo Burundi ngo kunuku ngo genocide ni ngo ubwicanyi ngo dutashe baragira ukuna kuriya ni ibintu vye bipapirano nuko n'ubu nabanaye basubiriyemwo ni mutubwire Pacifique yakora iki mu Burundi nabo bose bamwihetse inyuma nta kazi bari bafise kwari ukuvuga gusa kurebereteza barabonye ko amasosiyete civile mu Burundi yabo yafuswe barabonye ko ivyo bavugira ko vya FOCODE mu Burundi bitagihari bakoresha ibintu bisigaranye ishusho bisigaranye umuyaga gusa kuko hiyo bari bo bongira baravyemera mugo mu gihugu c'u Burundi nta bigihari baravuga ati naho twotaha tuzokora iki nta kiyede nta kazi nta banke ntaki abarundi bose baratuzi nta hantu umuntu azogenda kudepoza avuga ati ngo je Pacifique ngo mamahera muri ngo nje gukora muri banki ivyo mwakoze turabizi rero baravuga ati nta kazi turi buronke mu Burundi reka twitungirwe na assistance sociale tugumane statut y'aba refugie tugumane statut ya exil politique tugume twiritwe dufaranga dukeyi kuko umuzungu nawe akunda ahatobotse ahantu hari gihengeri niba ashaka kuvyonga igihugu c'u Burundi tuzokwame turi birara nta kindi nandi strategy bafise nta n'ikindi kintu bashoboye niyo mpamvu bariko baragwana urwo rugamba gose kugira bagume mu mahanga Burundi burababwira ati taha Reveriye noneho nyene iteka reverend kuriyohereka kubabwira ati bariko barabaza ku kibazo c'impunzi yababwiye ati liste y'abantu bagirizwa ivyo bagirizwa ntibarenga 30 abasigaye muze muko mukora iki mu mahanga nimwotaha baga bari kuri irya liste nimba yarasohoze je ntayo ndabona mugabo wo yaramaze kuyibona muri commentaire aze kunyandikira canka yimpe na je ndabamenya abo bantu mugabo abasigaye mwese ngo nimutahe ninda bahenda mugume mu mahanga kw'igihugu gisosa igihugu ari icubuki igihugu none ntavyo mubona ntimubona iterambere igihugu umuvuduko w'iterambere kiriko kirajako rero abarundi mureke guhendwa bayasha nimureke guhendwa ni mutahe twubaka igihugu kuko niho mwavukiye
mwavutse mubona histoire mubona igihugu kungene kimeze neza kiryoshe ku maklima n'amasezo yose. Histoire y'igihugu cy'u Burundi abatakuze kera barutse ubu abari mu generation yenyuma y'iwacu gatoyi baravyumvise. Rero nimuze mubibemwo abariko baravukira mu mahanga nimutahukana abana banyu mubigisha imico n'akaranga k'ikirundi kuko nta byo bihugu vy'ikizungu bizobigisha umuco n'akaranga ku Burundi. Eka nta n'ikindi gihugu na kimwe ngaha mu karere ka EAC gifise imico n'akaranga urukundo ubumwe nk'igihugu cy'u Burundi. Tureke ibintu vy'ishari n'ibintu vyo kugira ngo gusa ngo CNDD-FDD ngo ihave ngo leta ngo ihave ibindi ko ndavuga ni mu mpinyutse. Tuzotandukanwa n'ibindi vyose vy'imigambwe n'ibiki n'inyungu za politike ariko ku kijanye umuco akaranga urukundo ubumwe nta gihugu na kimwe cyo mu isi kirashikira Uburundi. Rero ndahamagarira abarundi bose, abarundi bacuranutse, abarundi bitahuye, ni mutahe muhira, ni muze twubaka igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Muramaze kubona iyo bareko baragira utureresi twerekana ukungene Burundi buko burahinduka cyane cyane ku vy'inyubako, ku vy'amabarabara mwamwe ariko arakogwa. Muca mvuga ati yo Burundi kumbe nuko. Ndizera ko abarundi muri mu mahanga iyo mubonye bene wanyu bari mu Burundi bariko barinjoyinga baciringa bagenda kubiyaga bitandukanye siniko ndabivuga kugira ngo ndabigire promotion ariko ibiyaga turabifise abantu bariko barajya gakeke abantu bariko baranywa gafanta abantu bari ku musenyi abantu bariko baragira amahandone mu mirima abantu mu mitumba umuntu agira vlog avuga ati ndatashe muhira mwabonye ngo twinge nasigaye hameze igitega Rutana Rutovu mwavuga ati je ndatse ko mfise nostalgie mureke kwigirisha kandi abumva bakomboye igihugu cy'u Burundi mwandike muri commentaire ni mutahe. Ndizera ko abo bari mu mahanga kubwivo za diaspora kubayo kwiga canke ubuzi abona amahoro. Muga abantu baba bari mu mahanga bitwaje ngo barahunze ngo bahunze CNDD-FDD ngo bahunze intwari hari ngo bahunze ibinabiriya ni mutahe. Ivyo vyarataye agaciro. Ubu uye Uburundi bunama rimwe Uburundi n'indongozi muhora muzumva zivuga here ku mukuru w'igihugu izi ngene zindongozi muri ko muragwanya ziravuga ati ni mutahe twubaka igihugu cacu cy'u Burundi. Ubu uye ibintu vy'amoko twarabonye iyo vyatugejeje twarabonye inyungu yavyo twaraciye akenge ni muze twunga ubumwe nkuko vyama bisanzwe abarundi bamwe bamye ari kibiri nama nabibabwiye. Rero mwebwe mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kuri ya Fleury TV ndabashimiye ndabakengurukiye ikiganiro canke ikiyago cuno munsi iki kiyago kirangiriye hano ariko ibiyago ni vyinshi turiko turategura n'ibindi mwibuke gusangiza bene wanyu abarundi bashaka kumva ukuri kutavanze canke ko ataguhengamiye mu basangize amalinki mubabwire hariho ibinyamakuru mu Burundi biko birakora naho mutotanga link ikinyamakuru ca Fleury Podcast TV muri abandi barundi bariko barakora batanga ihumure kandi bavuguruza ibinyoma bimwe biko biravugwa. Rero ico kintu ni mu gikore musangize bene wanyu ino link ino TV online umusesanguzi wanyu ni wa muhungu wanyu abakunda cyane abubaha Fleury le Patriote naho ubutaha.